umubona yitwa Bizimungu Ferdinand, ni umwungere w'inka. Izi nka yahora ziragirira ahantu bita Ikirungu ku mutumba Nyabutare, aho ni muri komine Nyanzarake. Ngo nyene izo nka ni ukuvuga uwo yahora akorera umubose yitwa Rama, akaba ari mu gihugu ca Amerika. Hanyuma ngo uwahora akwirikirana izo nka canke uwo twokwita umujera ngo ni uwitwa Sango. Nuko rero muti ivya Ferdinand vyifashe gute? Ferdinand nuko apfunzwe kino gihe ariko aratabaza. Muti none vyagenze gutega wampaye inka? Uyu Ferdinand mubona yararagiye iki? Yararagiye impene, ntiyararagiye intama, yararagiye inka zishika kuri 15. Izo nka zari z'uwo mubose nkuko nze nabibabwiye. Uhageze saa sita rero Bugingo yararagiye izo nka agomba kuja gufungura, ngo aca asaba uwitwa Kabwana ko yomusigaranira agasimba akaja gufungura. Nguwo Kabwana rero yaciye asigara amurabiye izo nka. Rundi nawe yagiye kurya akagari. Nuko wigihe yaragarutse rero acasanga Kabwana sihari, yasize umwana wiwe. Ngo niko guharura za nka asanga haburamwo inka imwe. Kurondeza Kabwana, arasubira ararondeza Kabwana ntiyamutora. Ngo niko guca agenda ahamagara uwo mujera w'izo nka, ate mugabo, je nari ngiye gufungura inka ndazisigara na Kabwana, ariko ngarutse zanze inka imwe ibura. Bararondeza Kabwana baramuhebura. Haragera naho bacura Kabwana batamubonye. Jewe nari umwungere twari turagiranye, hanyuma nkaba nari ndagira inka 15, casanga nyuma ya saa sita canamubwira ati ndabire ngende gufungura. Irageze mu gucura casanga inka ziko zidakwiye ndiko ndaziharura, cangende muhiri wiwe kuraba ahari. Imuhira baca bambwira ngo sinzi iyo yagiye. Ndasubirayo nyene kumurondera dusanga sihari. Umugore wiwe acambwira ati yaromotse. Ndamubwira ati yandabiye inka andabiye ngiye gufungura, casanga inka yiwanje yazimiye. Umugore yagomba ambwira ati ngo sinzi iyo yagiye. Hanyuma canda umujera cana mu telefone caraza arafasha nyene kufasha kumurondera, turamubura. Rero baca barafata baca bantwara mu gasho ka Bupeji. Bantwaye mu gasho ka Bupeji ndasigura, siguye baca baranzanana ino Imakamba camarayo kuva mu kwa kane camarayo amezi 5 nobo niyo ndi. Nyuma yaho umuntu uzeye uwo nyene yayitwaye baca baramufata, nobo aracari Nyanza, sinzi ko ntibaramuhereza idosiyo yiwe, sinzi nyene ko bimeze. Je rero nagomba mumbarize kwere, mumbarize. Jewe igihe nagaruka nasanze yadisigaranye akandi kana kaziravye, amubwira ngo agiye ahantu ngo araje umwana wiwe. Turarindira turabura, haragira aho ducuye ca ndagenda kumurondera ndamubura, ndasubirayo ndazindukayo kumuraba asanga sihari. Umugore we niwe nyene yaciye ambwira ati ngo sinzi yari. Yaciye aguma avuga ati ngo sinzi yari, no kwa Bupeji aguma avuga ati ngo sinzi yari. Sawa murakoze. Nuko rero ntibahebuye muhira, bararondeza Kabwana, barasubira baramurondeza barahebura. Bacagira bati rero mugabo reka dutware wewe mu gasho. Baba baratwaye Ferdinand, niwe yabuze inka mugabo baciye bamutwara, ngira ngo kumbure bamutwaye kumva z'amatohoza. Ferdinand rero ararindira ko Kabwana yoboneka mambo. Inkuru y'umwana isubira inyuma, mwumvise yuko Kabwana
ariwe yari yasigaraniye inka Feredina. Mugabo Feredina yagaruka ahasanga umwana wa Kabwana, ati yambwiye yuko nosigarana inka ngo nahagiye. Ico gihe murumva yuko yaracomokanye yanka. Feredina rero amaze kunguruzwa akavanwa inyanzaraki agatwagwa mu munyorori Makamba, aho Feredina yaguma avuga atakamba ko borondera Kabwana kugira ngo avuge iyo yatwaye iyo nka. Mu nyuma rero batohoje niko kuza yumva yuko Kabwana bamucakiye. Feredina rero amaze kuvyumva ngo yoba yarandikiye na Prokirere amusaba yuko yomurekura kuko umusuma canke inkozi y'ikibi Kabwana yoba yarafashwe. Amusaba yuko Kabwana yobazwa hanyuma Feredina nawe akarekugwa. Iherezo rya 24 kwezi kw'icenda 2024 Bizimungu Feredina imbohe yo muri Kasho di Parike ryerekeye ubusuma bw'inka bwabaye kw'igenekerezo rya 25 kwezi kw'icumi 2023. Imvo gusaba ko igisuma Kabwana mukimfatira kuri nyakubahwa umushikirizamanza wa Repubulika Makamba. Nyakubahwa, ndi n'iteka ryo kubitura ndabasaba ko mwamfatira igisuma Kabwana. Nyakubahwa, kw'igenekerezo rya 25 kwezi kw'icumi 2023 ico gisuma Kabwana caranyivye inka imwe muzo narindagiye muzo narindagiye ikirungu. Nyakubahwa, iyo nka caciye kiyishora kiyigurisha kuri Premanase, ica igugwa na Bahati bari kumwe na Marite na Mbayambaya. Iyo nka yaciye ibagwa kuri Permanence mu rugo kwa Bahati. Nyakubahwa, nsavye shimitse rero ko mufatira ico gisuma Kabwana, mwongere munsohore munkure muri kano gasho ndimwo kuko iyo nka yibwe na Kabwana si jewe nayivye. Mbaye ndashima ku nyishu nziza muzompa. Ubwo rero n'urwandiko Feredina yandikiye Prokirere, ariko Prokirere ngo yagumye amubwira yuko ari mpaka Kabwana aboneke. Kabwana aza yarafashwe, aho gutwagwa muri sentare Kabwana amaze imisi yarafashwe, ariko ngo baguma bavuga ngo ntibaramukorera dosiye. Aha ngo n'abandi bashinga ntahe bo ku mutumba baragize amatohoza basanga koko inka ni Kabwana yayitwaye. Ivyo ngo baravyemeza. Ego no kuvuga mukuru w'umutumba yabimbariye ku munwa, mugabo nyumba kumi n'imbonerakure zose nizo nyene zabimbariye
niho haciye haza urupapuro barundungikiye ngaha Makamba niko bambariye naho yadandarijwe naho bayibagiye hose bayibagiye kwa Bahati na Barikumanga na Mbayambaya na Marite. Sawa murakoze. Ikibazo rero ahantu kiri, Feredina amaze amezi 5 mu gasho aguma asaba yuko wozana Kabwana akabazwa na sentare kubera ko Kabwana ari we yatwaye iyo nka kandi n'abandi bose babizi bakoze amatohoza, ariko Kabwana gushika n'ubu vyaranse yuko akorerwa dossier kugira ngo aje muri sentare abazwe. Aha rero amakenga akaba ari yose, abantu bakaba bibaza yuko Kabwana ashobora kuba yaratanze igiturire kugira ngo ntaje muri sentare ngo abazwe, ariko kandi iyo nka ashobora kuba atayiriye wenyene ari kumwe n'abandi bantu bakomeye bo mu karere bashobora kuba baguma baburabuza kugo rubanza gotera imbere. Turasabye rero ko uwo Kabwana yoshigwa imbere y'intahe akabazwa, hanyuma Feredina nawe akarekugwa, kuko murumva yuko yagerageje kwerekana ko atari we yivye iyo nka, arerekana uwoba yarayivye, arerekana naho yoba yarabagiwe, kandi akaba afise n'amasura, mugabo ntawuzi ikintu kigumije Feredina mu gasho. Turasabye dushimitse ko Kabwana yorenguzwa imbere y'intahe akaburana, hanyuma Feredina nawe akarekugwa akaburana yidegemvye, kuko ntivyumvikana ukuntu ari we yibwa inka kandi uwavuga yuko yamwivye inka akaba yarabonetse yari yaripotereye, mugabo Feredina akaba ari we aguma apfunzwe. Turasabye rero ngo ubutungane bwikubita agashi kuri runo rubanza. Ibi bintu n'ukuri ko abantu bavundira mu gasho kandi ugasanga ntaco bariko barazira, barekugwa n'ukurekugwa bakarekugwa uko nyene atanindishiye akababaro bahawe. Turasabye ko abijejwe bokurikirana ibi bintu kugira ngo ejo ntituzosubire kuvuga ivyerekeye iyi dossier tuvuga ngo Kabwana ntararenguzwa imbere y'intahe. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage no gufyonda kuri kakazogera. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.